ubwira yinjirire ko je namaze kubivuga yavyumvise tende alien one way uririmba ndahibongoza nkongera nkarapa mu gukomboza ndandika ibinaniye nka capa baryohewe bagatamba bakoresheje amapa hari n'abanyerera abandi bagasinapa ubu zigaje kumanikwa kuvya yekani hose nk'ekereziya ya pa inkabuzo yanje samadawa canke ishupa yali majahili nitazidi one way mahiganwa buduhuye barakwipa Swahili baravuga ngo wanasepa tanguye nkiro mu kwa mukapa hagiharawe kwa mbara kitokombo twarahura twagiye irimo nta kibazo kabisa ako akumvise je sindamuramutsa kwanza turacari muri beat mwamumvize kwanza tangura telefone bamaze no kuba barakwa marare yamaza ngo bite original amaze kubitikaje tuanze the alien beko mutubonera beko mutisonera uwabantumye mubiri wabuza huhohera maza ngiye mbere niya kabiri ndihorera muri nka kumahonero ngiye kubashorera baza ko kumahera ariho mudutegera n'imiduga mutira reka ndabiyo muhere mu mujini mwanza nero bungoro bujegera nzo buyura koze gushika hubwe ngitegera raba nka kidabo J karinenuka kwere aho kuduze ngo karashya kakonjya kwisi Kirikou akana kumwibeda kumugore kagashaka no ubu nubugugu nigakino rubuguma kagakino kareke kwitamwo nk'agatu ubu nubugangi muhindu ni bangi babatiza murazi turuta politanki kandi ngiribeshi ni kambi muzoza tuzobabwira twereke imigambi ikiwere mwana ndakubujije subira kwanyo kuje kwirira ikiwere mwana ndakubujije kuje kwirira je bibaye ngo ngubika nirukuntu naguhushije abadedemba nkawe jewe namana yo murateye akagongwe yo sigaje kucyo nakabonge yo dorasha mu rumonge uregiye igitega box yo ngafata uguruca ntarashira yo nukuyo nkayo ngafata uguruca China teko jenu kusubizi yo wavuye ugenda uvuga umwana w'abakobwa twarahuye sindibwa bukejuru usanga ibindi byaraguye muhuye ushinga icengo nyine ngo razuye the alien mwiriboneza mahoro neza mambo vipi fresh sana yo meze gute the alien ikivejuru undi kweri ko umusaza bati ariko Drizzy cyenda babara sana Drizzy ndakubandanyije nawe ndababara sana Drizzy ndira kwanza inza twakira umushitsi wewe yo basi umeze neza sana bimeze bien yego entertainment ibona gute fresh sana biragenda neza nk'abandi bose amakuru y'imyaka ni meza cyane twe tuvuga y'imyaka Drizzy hako nitwavuga y'imisi abandi bose urabizi ko bigenda neza kugwa tuvyuka niko biri kuva tuvuka ariko mugabo mpaka biragenda neza cyane nawe muga mpaka dushitse kucyo dushaka nta kintu na kimwe kibibuza ubundi mba numva ashaka kumenya iyo umuntu yumvise izina Barsi yumve umuntu ameze gute atahura iki Barsi n'umuririmbyi w'umurundi yitwa The Alien cyangwa extraterrestre bivaye n'ururimi uvuga hanyuma Barsi n'umurundi avuka igitega Barsi n'umuririmbyi aba mu Nyakabiga Barsi The Alien n'umuririmbyi akongera akaba umwanditsi w'indirimbo Barsi The Alien nebaza ko ari nk'ibyo ibintu baraza kugenda bisobanukirwa kimya iwabona double J hari tugende kuri entertainment cyangwa kuri career ya Barsi nuvuga ko atari kenshi dukunze kumwakira ngaha muri classic vibes ariko bumve yuko career ya Barsi imeze gute career y'umuziki imeze gute mbega Barsi umuziki awukora gute nkibigerageza kunda guhura navyo bimeze gute Barsi no muririmbye n'umwanditsi w'indirimbo nyuma kwandika indirimbo nta kingora atandukanye baranyitura nk'abandikira indirimbo canke nkaziyandikira canke nkazandikira amashira hamwe canke abandi
yego kuririmba nka carrière yanje gukomeza indirimbo ziwanje haraho mpura n'ibibazo by'uburyo nkasanga indirimbo uko mba ndayifuza ntigeze ku rugero n'ikindi gihe abatandukanye bashobora kunshigikira nkasanga nakoze ibikorwa vyiza yego hari abantu maze kwandikira uvuze akantu ko kwandika indirimbo hari indirimbo maze kwandika ukavuga uti wow indirimbo ndi proud nuko ubona ari jewe nayanditse kubera yabaye hit indirimbo maze kwandika z'abandi bantu mugatero waziririmbye kugira no muri mwe avuga ati je indirimbo yanje nayandikiwe na Barsi the Alien indirimbo yavuye hariya kukivejero ya mbere nyene ni y'umukobwa niyo yanantangaje kuko nayanditse ntazuzo yiririmba iyi nariko ndaririmba ngaha mu beat iyi ni indirimbo nanditse ndibuka nayanditse ndi Ngozi anditse ndi Ngozi no hari muri December numvise remix yayo cyamvuga nti none kwa bahungu dushobora kuvuga ko umukobwa yaturiye utwacu ntadukunde buryo umuntu yohava ati bipfira hehe yohava akwemerera umugambi kubera utwo tuntu umuririye arumviriza uwo mugambi muri ko muyagira kwigufa hanyuma cyo sigaruri dogera rya gufa mwasangira reka mpagaraye ku ruhande kuwo mukobwa nawe yasanze uwo mugambi w'urukundo udashoboka nishure terega burya musaza nubwo nariya ko kagufa twegere buyagira ko siko nari kare guca gatuma umugambi utegerezwa gushoboka niyo kwandikira indirimbo hanyuma sinari kuzoyiririmba mugana guma niyumvira mu bakobwa dufisa muri entertainment vuga ati indirimbo yobera naka nsanze yobera ntivyonyorohera kumushikira cyangwa ntivyonyorohera kumufatira umwanya ngo ndayimwinjizemwo hari aho usanga ari bize cyangwa iki hari igihe ubaza nk'umuntu kumva ngo ari Dubai cyangwa ari hehe mugabo haragera igihe ndahura n'umwigeme numva ariko aravuga ivyumviro nk'ivyo ko hip hop ayiyumvamwe mugata atari n'umuririmbyi Davis Morales hanyuma acara mubaza ati ndafise indirimbo nanditse ntarabona neza uwo yiririmba ndamubwira uko imeze ati ivyo nabishobora maduca turaja ku gikorwa mbona arabishoboye bica biragenda neza iyo ndirimbo yarangyoheye ari izindi ndirimbo banaranditse mugabo mu mabanga y'umwuga ntitugenda turavuga ngo niyi nije nayanditse hariho n'abatabikunda yes nuko nuva ko ni Barsi the Alien harageze igihe haci igihe atari igihe tatandiri muto turabona mu gihe tuzi ko kandi ni Barsi atakunda kunyoteza abantu yari hehe mu majamake cyo muri make bivanye n'ubushobozi mfise bwo kwandika cyangwa kuririmba ndumuntu noshobora no gusohora indirimbo zibiri ku munsi ubuzima bwose nzomara neza ariko icyo gihe byosaba ibintu byose bibe bihari production n'ibindi byose homba ivyonja gutunga umuryango wanje agasupu n'ibindi babiraho nyene byose byizana hari igihe umuntu aba ariko aratunganya iyindi migambi ituma abandanya baho apart yuko ari umuririmbyi harimo n'imigambi yo kuririmba nyene n'ibindi vyo mu buzima ugasanga arafatiriwe gato ariko Jesse nigeze hagarika gukora ngo umuziki ko naramaze igihe ntasohoye indirimbo kubera hari ibindi biza biramfatira harimo n'ivyo nyene vyo gutunganya indirimbo ivyunguka ku ruhande yes gatoyi Barsi tukiri kuri indirimbo wanditse ya remix uri kuragerageza kubwira amajambo bakiri kuna ba Double J twumva tuzi yuko na Double J musanze umuvuka mu ntari ariko ukandika amajambo nkajya bega ntiwe yanditse uvuga uti aba basore turashobora kwinjira muri beef bigashikana aho ushobora kubakenera sindabaro bega wayanditse uri kuri target yayo ko twumvise amajambo arimwo barumva yuko harimo n'amajambo menga yo kubarengerera uri kubavuga ko amajambo ashobora no kubababaza icyo ni wakiyumvira ko mu nyuma ushobora kubakenera siko bimeze ibi bintu dukora vy'imico kama bijya bavuga ngo umugani ntumva kugituva ku muntu cyangwa umugani ukana kariho umuntu ariko arandika filme ndashaka nko kwandika filme nkaca mfata ko we uzobone kuri umwicanye bivaye n'ubutumwa iyo filime igomba gutanga rero kuba nakugize umwicanyi ntivyo gushavuza twe dukorana nitwe tubitahura burya abantu nk'ibi dufate umukobwa bashaka kumwereka ari umuntu ashurashura n'ingeso idafise itaboneka neza muri societe y'uburundi mugabo ujya bakinishije ijya hore wababitahura mugabo mwebwe muyira mwibaza ati none ngaha ntiyababaye kuba bagiye kumumara amaza gute rero abadukora bimwe s'abantu wovuga ngo yobabazwa ngo nuko ndamutanze kwa karorero wewe yumviriza ubutumwa bwo mu ndirimbo ko ari byo vyari bikenewe bugiye indirimbo ico nyene nico cyari gikenewe kuko nawe
nko mu ndirimbo nariko ndishura nk'iyi ni inyishu y'iyindi ndirimbo ni n'uruhande rw'umukobwa icyo abivuzeko je ndayita girl version yari boy version imwe yo rero ariko bariko baravuga ati no kuvuna amaguru urumva kuvuna amaguru si vyiza nk'ubu cya wiyumvira ati none ko Double J yavuze ngo no vuna amaguru umukobwa ntibazopfa bashabura ariko siko biri n'amajambo koresha kugira utanga ubutumwa ikibigwa kiba ari cyumvi cyo ari kibona sivyo tuba turimo ngo vy'ukuvuna amaguru cyangwa ngo vy'ukuvugana kwa majambo atagira Dirizi nuva ko Barsi de Alien aho bacikiye ngo cy'imyaka 6 ashize hanze indirimbo y'isi Diane ari kumwe na Ani Super aro kandi tuvuye ko kino kiringo cyose giheza ari cyo kiringo nuvuga Barsi de Alien yatanguriye ku muziki oya gutangura umuziki Jesse icyo kibazo sindegera ndagitahura kuko je navu umuziki wavukiyemo navukiyemo niyo mpano yanje muri make hanyuma mugabo ahubwo hari intambwe umuntu agenda aratera z'umuziki intambwe nagenda atera 2000 niho niyumvira ko jewe nzoba umuririmbyi 2000 mfise imyaka 8 umenga mugihe Dirizi muri primaire nko mu ya mbere gutyo niyumviriye ko nzoba umuririmbyi kubera navyiyumvamo hanyuma 2008 niho nafata ikaramu ndandika akaririmbo ka mbere kitwa Ruswa Never Again karako kuyigira ko kame mugana nakumvishije umuntu muri 2009 ashampa kuhaja carana nyararaza mu bage mu nshuti n'abagenzi ati murazi ko urya muntu akomeye ku bintu hari indirimbo yanditse sumba niza naka nabanaka okay hanyuma yo ni intambwe ya gatatu kuko intambwe ya mbere ni kwiyumvira ko nzobikora ya kabiri ni gutangura kubikora ya kabiri ya gatatu yabaye yo kuvyereka umuntu akavyemeza intambwe ya kane ni 2012 ninjiye muri studio ndakorana indirimbo n'abagenzi iyo ndirimbo ntiyarose amahirwe menshi kiretse mu karere twarimwo intambwe ya kane niyo muri 2013 aho na twagira umugwi n'abantu witwa Amahunja Music turimba indirimbo yitwa Koreta yo ikiranamenyekana ubundi nyene rurerure aho rero ni nkaho urugendo rwari rutangwe niho vyari bitangwe kuba professionnel mu mugwi wa Amahunja Music ndabandanya turirimba twiga muri interna haragera igihe turavayo twagumye dukorana gushika no turacyakorana gusa ntibitworohera uko vyatworohera tubana hanyuma iyo rero ya Diane bavuze ya 2017 niho nayo ninje muri carrière solo niyo ndirimbo natangwe gusohora nk'indirimbo ya Barsi igihe naririmba indirimbo ndi mu mugwi yes ubundi twebwe ukuntu dukora nk'abajournaliste tuba tugerageza kumvisha abantu yuko umuririmbyi tumuzanye ngaha muri studio swat iyo afise ibikorwa kumbura ashobora kuba afise ibikorwa abantu batamenye mbega ibi bikorwa ni vyande indirimbo Koreta bantu benshi barayizi ariko shaka gatoyi uducishirize kakantu gatoyi gusa uko ndazi hari abantu benshi bayizi batazi yuko Barsi mu bayiririmbye arimo uducishirize kakantu gatoyi maze bace bumva yuko Barsi byari bikuye ko bamushigikira ko indirimbo ya kera bumva yuko Barsi yatanguye gupambana kera twende gatoyi cengira ngo mbwire gito canje maze n'icyundi cyumvireho nakarebibwirwa benshi bikazotahukira kumva bene vyo Koreta wanje mugore wanje ngo wambere yifuro gigiti ambereye nkagwa rutozi rwandiye kwinonki yagimutwe Koreta twanje waratabagaje he none usize mu bugaragwa usize dutubitsu wavu bitwe n'abana banje Koreta ubu ndashira kagete mukuho nkabura icyo mfata n'icyo ndeka kandi angiriye ibariwe twubakanye mu busore bwanje agahemba mpaye n'ukundi agataka kanana n'abana banje uribuka ko nanje ndi umuntu Koreta kore uribuka ko nanje ndi umuntu Koreta mama Anita we garukana agatima kubuntu woye gusiga intanyi bibondo garukana agatima kubuntu woye gusiga intanyi bibondo nanje ntegeya gashigizo tebiko garukane oya genda ntegeya kumwobokwa nzobona igarukanye Koreta asante sana baba yes nibaze ko mwavyumvise bamaze kumwumva indirimbo Koreta mwavyumvise ko ari Club Amahunja bayiririmbye
uyu musore Barsi arimo yego Numwe muri turi abantu babiri je Barsi the Alien na Short Number ndanabibutse ko ari n'indi ndirimbo umusore yaririmbye yigeze kuvuma cyane irasirikira mu bantu hari n'abandi bantu batamenye yuko ari we wayiririmbye indirimbo yitwa muri bisi niyo yara nico gihe nari ntanguye carrière solo ndi ngahi Bujumbura nyakanyera kubera hari amahiganwa yacigendera twakuma radio y'indirimbo y'ukwezi kiramenyeye kandi wow asante sana muri bisi novuga ko ni indirimbo abantu benshi bakunze ariko ubu rero twaje ku ndirimbo yitwa Mpaka yego featuring Funny Queen yes iyo twubonye iyi ndirimbo cyane twumvise indirimbo Barsi yaje kuyisigura gute mbega abantu bumve yuko washatse kuririmba ibiki mbega Funny Queen ninde mu masegonda make ukore introduction y'indirimbo uyigerageze kuyisigura gato yigusa duce twakira abantu hariya bariko baradutelefone kuri telefone okay indirimbo Mpaka ni indirimbo yumvikana ivuga iti mpaka dushitse kucyo dushaka hanyuma ni indirimbo igenewe uwo muntu wese arimo afise umugambi wo gutera imbere hanyuma ni indirimbo yisiguye yumvikana ni indirimbo najewe nasohoye bavuga ngo nahora mu gacerere umva navuga ati mpaka mvuye mu gacerere nkazanzanye n'ibindi bintu byinshi siyo nazanye yonyere hariho n'izindi mugiye kuwumva hanyuma Funny Queen no mwigeme agenda no bumuga bwo kutabona indirimbo Mpaka nayo naranda yiririmbye jenyene mugabo ndiyumvira nti n'umuntu yampanuye ambwira ati indirimbo irakenewe kuririmbwa n'abantu batandukanye kubetera mbese y'umuntu umwe bose biyumva abakobwa biyumve bagenda no bumuga biyumve narijya jewe ndi convince ko ata muntu numwe abuzi cyatera mu iterambere uko yoba ameze kose hanyuma rero nca ndondera uwo muntu ivyo bibiri bihuriye ko mwigeme agenda no bumuga bwo kutabona kandi nzi ashoboye ibintu byinshi iterambere Mpaka ari we yitwa Funny Queen go hanyuma duca turaririmba ivuga iti mpaka dushitse kucyo dushaka hanyuma ikindi kintu no ivuga ko nagiye ndayibona ko nka feedback aba nkiri muri studio ndayiririmba indirimbo umuntu wese yumva ko ari yiwe kuko nta muntu numwe abuza kantu agenda arakubita urutoke ati je mpaka bigenze ariko re Barsi iyo amaze kuba babaye ikintu nk'ico hari umuntu aririmba indirimbo ari true story akavuga ati jewe bivanye n'ibintu ndimo suje yanje ndirimbo ni titre niyi peza kuririmba bino kugira ngo ngaragaze ko ndi muri make yego tuvuye ko byabaye nkuko ndabishobora kwa bivuze ku ndirimbo Barsi yaririmbye nuko nyene kandi si jewe nyene abantu benshi turi kumwe no kuvuga turi mwibe bintu by'iterambere ibintu byose dukora ako kazura muri ko mukorana nakanana mu bintu je mba ndimwo mu mirimo ya misi yose abantu turi kumwe ndakunda kumva bavuga bati jewe nkeneye mpaka nzobe mpanze biro yiwanje hari ahantu dukorera muri ville tuba turi mu mabiro ugasanga muri nko muri biro mwayiteraniye muri batatu bavuga ati nkeneye gupanga inzu yiwanje muri Rohero no mu boss wa PJ Classic ndazi ari mu kinama yavuga ati mpaka iradi ikoreye muri Rohero ya kabiri ariko re Barsi kandi n'ubu ntarahe twakwitega ko Barsi azoshira hanze indi ndirimbo igaragaza ko yamaze gushika ku vyashaka bigaragara nkuko byagaragaye aho ico nashaka ndiko ndayiririmba cyarabaye hariho byinshi shaka bitaraba n'ibindi nashaka byabaye kubwiyo mashaka ibintu si kubwiyo ndirimbo iyo ndirimbo ni nk'icivugo cy'urugendo turiko rero urugendo turiko raze ko ari rurerure indirimbo igendera mpa ko haje gusa kuva hisohokeye je ndamaze kubona ko imfasha gose gukora ibintu ku muvuduko urenga ubona hora nkorako birangora kunebwa iyo negrije ikintu nca nibuka ati mpaka bikunze navyo bisaba gukora kuko indirimbo irabisigura neza bijya byose tuvuga ngo turafise indoto ngo ibi nibi ngo tuzo indirimbo vuga iti sikazoza ni kubuhaguruke dukore ubwo umuhenwa ngo nzotera imbere ahubwo gumuvugo ati reka nkore ntera imbere reka nkore uno munsi ndarane umuriyoni canke ndarane ibihumbi jana bivana n'ugwego umuntu Barsi umuziki wo bumaze kukwinjiriza agafaranga ukavuga uti ndi proud no kuba nkora umuziki canke nyene hari ukuntu nyene uvuga uti ndacapambana ntiharagera ko ntangura kwinjira ingene bimeze je analyse maze kugira nk'umunyamwuga
burya n'abantu baririmba bari gutatu bari kune bari gutana yes intumbero za bamwe na bariya si zimwe burya hariho umuntu akora umuziki kugira winjize amafaranga gusa n'ubundi akora umuziki kugira ugire icyo ufasha hanyuma kuba ufashije abantu bigira icyo bimufasha rero ndaho nyene ndi ngaho umuziki ndirimba kugira ngo ugira icyo ufashije wewe n'abandi yabajewe n'abandi hanyuma abandi bamaze gufashwa n'umuziki wanje biragoye gose ukuntu mbaho nabi rero ubu je niravye ukuntu mbayeho ibice nka 80% bigirwa n'umuziki bikorwa n'umuziki kaba arako kazi k'umuziki nkora nkandikira umuntu indirimbo canke nka performing ahantu mu giteramo canke ibintu nk'ivyo canke nkaja gusupporting umuntu mpagafanta canke kandi apart y'ivyo no mu bindi bintu vyose bwabo ubundi buzibujanye n'izindi mpano ziwanje mfise kenshi abakiriya nsanga baryohererewe kwanza no kuba bakiriya banje kubera ibi vyimviro vyanje baba bavyumva kandi bibubaka rero novuga nti igikuru samahera ariko igikuru nuko umuziki ufise icyo umaze ukimariye je ukakimarira n'abandi nico je kindyohera sindabiharura ku rwego rw'amahera no rwego ruri hasi gose uwo mukenera Barsi kugira mukoreshe nko muri show ko ngerageje kumva indirimbo ririmba ni indirimbo novuga yuko zigerageza gutanga vibe kuri show uwo mukenera hari ayo muronka nko kurangaye biroroshe ku murongo biroroshe kundonka bivana kandi bivana na show biravana n'ugwego iriko hariho show umuntu abashaka bari je nteramisha mbandi principale n'ahandi mbandi umutumire ndahaca n'ibindi usanga ari festival rero biragoye ko tunegosia ku kintu tutabona ahubwo uwo nkenera yonyegera tukanegosia ico novuga coco maze kwibonako mu bintu vyose kubera iyo ufise impano haba hari ikintu ukomeyeko ngerageje kubitondekesha jewe ikintu cya mbere nkomeyeko iyo ndiko nda performinga kuri scene ndiyumva ati ni Barsi abantu bambonye baratanga nk'umuntu atari bwambone ndi kuri stage akunda kumbaza je koko hatugera mu Tanzania kuko je burya sinkunda bijya vyo kuja gukora akazi washizemwe akantu ko kwidroga mvuze ko ntanwa droga ariko usanzwe ugafata ariko ndashobora kugafata mpejeje akazi koko mugongo w'ingona manura mate muri makokora ibintu bikurimwo nta rafox aho nimba ari nka boisson iri alcool sindenza ndigerera zijya mano baduha ariko nimba bikenewe ko ndayifata sindayifata kugira nkora akazi ahubwo ndayifata ko yamano amate nahejeje akazi no miss yose maze kuja kuri stage umuntu tuba twegeranye ari hafa ashobora kunyagisha hanyuma akaba atari bwambone kuri stage kenshi nkunda kuza numva mbaje ngo hajya ngo nta nakantu wari wafashe kuko hari ukuntu nje muri vibe ukavuga ati n'umuntu canke nuko kuri performance ndigize ijana kwijana hanyuma uwo nkenera yondonka tukavugana bivaye n'ibikorwa antumye gukora mu ico gikorwa kuko misi yose ntitubikora kumwe bivaye n'ivyo nsaba kugira live ivyo ndabishoboye hari igihe biba ngombwa ko nzanzanya abandi bantu baba dancer bivaye n'ingene du create performance ndavya yo binsaba jewe nico binsaba nico nawe nye bizomwinjiriza n'urwego biriko mpeza nkamenya igiciro nuko twashobora gutanga umurongo wa telefone 67310000 uno ni Barsi de Alien indirimbo yise mpaka dushitse kuco dukeneye kandi bizogenda neza mu rusange aro kandi ni Barsi de Alien mbega ko indirimbo n'abandi bantu tubihisana bimeze gute ryari kandi twokwitega indirimbo mu kiringo twari tumaze imisi twariteze ibikorwa ndabifise muri stock sinkekeranya ko uno mwaka ntushobora guhera ntarasohora iyindi ndirimbo canke zibe na zibiri yes allo biriwe neza Fesi yashime kangarutsa mukinama makuru yawe kwanza Barsi yari ko yararenze muramutse kwanza Barsi yes big up bro asante sana asante ya kuelewa dukinjira hamana ngo mbazakipasokeraje nimerakana ko umuziki uri mu Kayanza siyoboye muhore competition mondiale asante documentaire ku munsi w'ejo dirizi nivyo nizo duzokora documentaire ejo dufise umunsi wa documentaire uzobe witeguye mu rusange nuva kari ivyo hari wanditse ubutumwa bwo gufata miliyoni neza mbariza mbega Barsi yoririmbana na Big Face on the Floor ibintu byo kurimbana na Big Face on the Floor tubitabure gute nukumva uko ubona kumenga murasangiye
bya bintu nye indirimbo twaririmbanye rahari na Bface gusa ntiharagara kusohoka irimwo benshi mu gace ndimo na Bface arimo nuko muri rusange Barsi sinzi ko akantu ushaka kubwira abantu muri rusangi abakunzi b'umuziki wa Barsi the Alien abashaka kuwukunda n'abakunzi b'ibikwa bya muri rusangi abakunzi b'ibikwa byanje sinzi ko hariho umwanya no batura ko karimbo mpaka kuko hari abashobora kuba bakumvise tukavuga ko byinshi ntibaronka mukanya turakabatamo no muri hit of the week hanyuma ikindi kintu no babwira ndakengurukiye ababandanya bagakurikirana bashyira kwa commentaire ko bakunze yego yes mukanya turakabatamo ariko Igor mukwa kundi nyene kubandanya tumenyekanisha umuririmbyi wariwe nagumye ndabivuga ari uturirimbo twa Barsi abantu batazi yuko ari we yaturirimbye bagumye bumva tuvugwa gusa ku maradi nk'akaririmbyi muri bisi vraiment hamwe yogenda taduhaye n'amasegonda 5 no babarasana nayo n'abantu benshi bo babara twende gatoyi tugende muri bisi twaganagira muri bisi yo iyi nkuru iramaze iminsi babesha ngo ntamuzanagira muri bisi hamwe n'ababakobwa b'abamisi bawusinda irimo ofisi sirabisi nayirimo inyuma niho nicaye kioske numvise umufana mpamagaye ngeze ku kiraro convoy subiza hama unsige portaye subiza unsige portaye ntusige siguvyaye wobo ntaye wobo nyaye wobo haye nsiga hajya ku bakobwa b'amataye numva bitumenya ntibifite bitu washiramo abantu bakumvise bamaze no kumva kwanza kuramo beat kandi n'igitega ni muyinga narumvise abantu babipinga onamsanagira kuyikinga bimugabanya ubwo bujinga man bimugabanya ubwo buguruguru nibutse nk'abantu mbere twivukiriye ruguru twaravyuka mu gatondo cyane mu gaturuturu ku radio hakavuga inkuru za mukurukuru tukaja kuvoma amazi tugahungura ubugu tugasaba mama kadushigishira umusururu tukambariza kaki atari zubururu tukagenda ku maskuru tugashika n'amagu ducerewe bakadukubitisha umusurusuru bakaguma bambwira yuko jewe nzoba umukuru nivyo ndo mukuru kandi ndo musani none nce bakugendera muri bisi ibivugirwayo apart ya sirabisi biramfasha nkaca ndonka 10 sur 10 ibivugirwayo apart ya sirabisi biramfasha nkaca ndonka yose kuri yose Barsi the Alien iramaze iminsi babesha wanamsanagira muri bisi yego none ivyo haje tangaragira birasigurwa neza mw'ico gitero nari mpejeje kuvuga nibaze bari kwibye babesha ko atawugira yo mugabo ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye tuhakurana byinshi nta kibazo na kimwe nuko tugushimira cyane Barsi the Alien wakoze cyane kwitaba kamo numva bose nabashimira kandi n'abasezera bakunze bisamiriza PJ Classic FM rusange ndabakengurukira cyane abatwumvirije nkengurukira ababandanya bakurikirana iki gikorwa gishasha mpaka by Barsi the Alien featuring Fanny Queen nuko imeze mesi sana dushimira cyane Drizzy Maneko yakoze kubana nanje cyari bimeze neza Igor ubona yuko twabanye neza ubona yuko cyari higano kimeze neza kiri top ikunzwe cyane ngaha mu muji ubona yuko yari classic vibes masaha musanzwe muyazi nyene ni classic 16 gushika 18 sibyo nuko dushimira